Bana b'Imana turabandanya iyi video ya 12 cyane se audio ya 12. Rero nariko nababwira uko mu Tanzania ya ndokoreye ikade. Rero ukuntu rero narinzinanye n'uwo mu Tanzania n'ukuntu muri hasere namenyekanye cyane muri hasere. Rero turi mu nkambi yaho Rukore. Nababwiye wa mukose twari twaravanye mu nkambi y'Igitare yari yarageze aho yimukira Rukore yimukira Rukore kuko Rukore tuvuga ati hari kumuji hari ku matara. Noneho mu nkambi haba ibintu by'amatora. Habaye ibintu by'amatora aba Tanzania hariho n'umudamu yitwa Alice yaturuka ndibaga ibihugu bikomakomeye yaturukamo ari umukuru w'impunzi cyane nyine wahase cyane. Hanyuma baraza gutoza baravuga barasasibiriza rero ati n'abagore bitoze nabo bazoza barabakoseye. Basi jewe rero shiruka ubwoba nditoza mu kubisanzwe nta bagore bari bipfa kuboneka ngo bitoze. Mugabo twiyandikishije turi abadamu babiri n'abagabo benshi. Haraba amatora rero murazi ko gihe hagira haba amatora mukebanje yaransetse ngo hehe ngo barabura kugombanira ibibanza by'i Burundi ngo baza kugwanira bijya. Njewe naravuze ni jewe mbe ntagwaniriye ibi nyene biri hafi shobora kuronka mu icyo ndiye ibyo bindi ati byo bibanza by'i Burundi je ntabyo ndimo kuko bari bazi ko umugambwe wabo uramutse utsinze bo bazoca baba ministre n'abandi kandi bamwe bari bafise n'ikizera atana amashuri bafise Imana dutabare cyane. Basi rero batoye kubera yari village nini cyane yo bita bega sinanayibagiye nyimba ari muri aya no kamani ama village nagiye bamwe narayibagiye. Basi hanyuma ari village ifise amabarabara yarenga 70 batoye rero batora umukose yaraho ahari Imana imuhezagire cyane kuko nawe yambereye umubyeyi mwiza. Hanyuma wa mbere baratora n'undi mugabo yitwa wa kabiri bari bayikeneyemo abantu batatu kuko ari village nini cyane. Hanyuma nyene baratora n'uwa gatatu haraboneka n'uwa kane kuburyo jewe ngira nariko kuba mu wa gatandatu cyangwa w'indwi. Mugabo naragize amajwi bana b'Imana naragize amajwi 30 uwundi mugore twari twiyamamaje hamwe yarimo twara abagore babiri n'abagabo barenga 10 yagize amajwi 2 igiwe n'iry'umugabo. Mugabo je naragize 30. Hanyuma amatora aheze uwo mukuru wa haseri w'umudamu baravuga ati kose n'ubu baramushirako n'icya kabiri baramushirako n'icya gatatu kwa amajwi yakurikiranye. Mugabo uwo mudamu acategeka uwo mukose ati uyu mudamu rero afise ishaka ryo kuba umutegetsi mbese nyene yarinze arindura abandi bakenyezi. Igihe cyose kuri hasere hazoza haba inama uzoza mutondana nawe tukuraritse uzoza ucumurarika mutondana nawe kandi igihe cyose uzoba uri kuraca imanzi igihe cyose uzoba uri kurako icyo ari cyo cyose muri village mugomba kuzoza muragikorana. Basi uwo mudamu uwo mukose barabyakiriye. Basi rero igihe cyose habi bibaye bigitwara jana kuri hasere rero haraba n'ibintu nyene by'abadamu bigaca kuri jewe nkamenyesha abadamu bikenewe bivuye muri hasere ibintu nk'ibyo. Mbese haza no kugeraho bavuga ngo batore nyegiti w'inkambi yose. Rero bantu bakabitinya harabura uwitoza. Mwari umugabo umwe we nyene yashaka kwitoza bakandika ari babiri hakabura abandi bantu bobijamo. Nyuma
jewe rero muri bya bibazo naho rafitanye n'umugabo uwo mugabo nawe ngenda no kumuregera ngo adufashe n'umugabo wanje ariko sirangahagere rero uwo mugabo arondera abandi bagabo ego nabangiye kumuregera ngo arabe ingene yodufasha n'umugabo wanje ahubwo agacavuga ngo ariko ngujya mugabo wawe ngo wanamushatse ngo bitari na ngombwa ngo ntimwari muberanye nkinumira rero hari harabuze rero abo kwiyamamaza aradupanga n'abandi bantu b'abagabo nyene b'abantu bo mu cyaro nyene ukuntu nanje ndavuga nti reka nanje nzoye kwiyandikisha nanje nzoze kwitoza bize byitwa ko ngiye kwitoza mugabo ijwi ryanje nzoca ndarikuha ate kwanza twaba twahuriye mu nama yo kuwo yitwa muri mwenye giti wifata kibanza ariko nyene harabura biyamamariza uwo mwanya hasere ngo imenye mwenye giti bukuri hanyuma twarageza igihe turagenda kwitoza kuri hasere je nyene ndababwira nti jewe rero umugabo wanje yarayamujije ngo sinitoze ntibujya nabivuyemo hanyuma bakagerageza kubisigurira wa mudamu nyuma turiko turatora jewe ijwi ryanje ndarishira mu isanduku y'uwo mugabo birabababaza babandi ngo noba niyihenze mu gutora ikindi ariko nyene ivy'Imana ukuntu byikora baratoye baraheza uwo mwenye giti kubera yari yadupanze neza agira amajwi 50 na uwamukurikiye nawe yoba yagize nkangahe habasi mugabo bashaka batatu kandi nabo bandi bagabo bandi yari yarapanze nabo ntibitoye batoye nyamugabo hanyuma rero muri hasere baca bategeka ko uwa mbere ari uwo mu mwanyagiti yatowe ku majwi menshi uwa kabiri ari uwo yari yagize nk'amajwi angahe uwa gatatu ko abaye jewe kandi jewe ko nzoba sekreteri wabo ko icyo ari cyo cyose nta kizi kitazose ntazogisinya icyo ntasinye ko muri hasere bazokemera batazokemera basi ubwo rero byarabandanije nkaja mu manama kuri hasere nyene ariko mu nkamba homba nkankwa kabisa ugasanga bariko barangirira n'ibintu by'amafuti kwibarabara ndibuka igihe kimwe umuntu yarigeze kunkorera amafuti nyene hanyuma kose arumviriza urwo rubanza aravuga ati kubera iki umugore mu mwanka gushika ngaha nukuri kose Yakobo Imana igumi muhezagire nukuri Imana izomumpere iherezo ryiza izobonera ko bikenewe akava muri iyi si Imana Yesu yambwiye ati icyo nza musaba cyose azokimpa hari abantu naba ndiko ndasabira kugira ngo sinze ndababure mu ijuru kandi nyene umuntu agira ikiza aruka gifise mu mutima yangiriye neza iyaza uwo mukose yaza kuba nkuko abantu bari bamereye oya ntibyari kunyorohera hanyuma ndaba ngaho mu nkambi nyene nkazandaja nyene kuri hasere muri hasere nyene bimera neza hanyuma ngiye kwihutisha video ngiye kwihutisha kubera intahiri ndabone ngira izobe ndende reka ndababwira ingene bishe umwana wa Mukebanje bakanamujya tukabona n'ikirenge gisigaye bana b'Imana mwisi ni habi Mukebanje atwarinda rero twarageze igihe nje naragwara umugabo ntanyiteho hanyuma ikindi gihe ndagwara Mukebanje aragwara kose yarategeka mbese noneho umugabo aramwitaho amujyana kwa muganga kandi uwo Mukebanje yari afise inda yari afise na wa mwana yari yakuye igitare w'umukobwa hanyuma aja mu bitaro nanje rero ndagwara mugabo nkagwara ntafise ubunyitaho nubwo kose yaraca kwibarabara aho naba arabona ko narembeye ku musega arababaza ati kubera iki umudamu yagwa akaremba
ntimubivuge ngo bamujyane kwa muganga barihinguza konseti rero umugabo wiwe mukeba wiwe ari mu bitaro agwajijwe n'umugabo n'uyu ni mumuterure mumujyane kwa muganga abagwaze bose barazana inderutse baranterura banjana kwa muganga nkaho umugabo yaratugwaje twese ariko hariho n'uwundi mugabo n'uwundi mugore n'ibintu bibi harimo n'abahabara biwe hariho uwundi mugore yari umuhabara wiwe Imana imbabare nibanyu byumva barihangana niko byari bimeze uwo mugore nawe reka aravuga ngo jende volontaire ngo jende bagwaza bose ngo nimumuzane ngo nuje ni mukanaka muri mubashira baca bashira impande y'igitanda cya mukeba wanje hanyuma hari uwundi mudamu nawe yaragwajije umwana wiwe umukobwa wiwe tumenyana cyane ariko cyane hari ni byinshi noneho nawe yageze haragwara nyamugore yitwa ngo ni volontaire nawe agacakuga ngo yego nujya nawe n'umugore wa naka ngo bose ngo tondesha ngo je ni volontaire zobagwaza mugabo uwo mugore yari umuhabara kabisa uwo mugabo wanje nubwo rero icyo gihe mugabo yari yarantaye mu nzu kandi nihangayikiye nyene nibereye aho n'umwana wanje kubera ibintu bibi umugore wiwe yangirira nabo bagendana basi ndanuma nigumira rero ndaguma mu bitaro rero bo bakaja mu bapfumu mugabo je ntariyizi ndi mu bitaro nakoma kazi kabisa ngwaye na wa mwana wanje nuko rero ngo baza kuvugana ngo bagende mu bapfumu kuraguriza uwo mukeba wanje ko baba baramuroze kandi ko biri kose ndibaza byo bavyari birozi nyene ariko Imana yo mwijuru bana b'Imana nta ruhara Imana ndumwera imbere y'Imana pe nubwo ariko muraza kumva impamvu ubwo mvuga ko bwoba bwaruburozi rero mukeba yaragwaye atavuga arukuraba n'amaso gusa noneho ngo baja mu bapfumu bagiye mu bapfumu ngo umupfumu ngo abwira umugabo uwo mugabo wanje na mwene wabo nawe yari yaravuye mu Burundi yaraje ari mu nkambi bena mwene wabo n'umugore n'uwo mugore w'umuhabara wiwe n'uwundi mugore kandi ngo baragenda rero ngo bagiye mu bapfumu kuraguza ngo umupfumu arababwira ngo mbega ngo muzi n'amakuru ngo hariho n'uwundi mugabo yari kumwe n'umugabo wanje nyene w'inshuti yiwe ngo mbega bugira azi n'amakuru ndayabariwe umupfumu yamubwiye ngo hari abantu babiri bariko bararoga umugore wawe hanyuma arabaha imiti baraza ngo bageze mu nzira wa mubyara wanje ngo yicara ahantu ari yatangura kwimvira baramubaza ati none ko wicaye wicurikiriye uri mubiki nawe ati je ndiko ndibaza Zipora n'umwana wa Masenge ati ndazi neza Masenge kabisa yabaye inkumi ndamubona agenda gushaka umugabo ndamubona ati ndazi byo Masenge nyene yatufata neza ati Zipora ndamuzi kuva ari umwana mutoya ndamuza azi wanje nkamutunga none ubwo burozi yoba yabukuye he yoba ibyo byamujemo gute kuburyo yiyumvira kuroga mugenzi we nkuko umugabo umwe w'umucuti wiwe ngo aramubwira ati mugabo nakawe ati nawe wasamaye ati none wowe wabuze kubaza ujya mupfumu nyene ngo agusigurire neza kugira twumve ko yoba ari Zipora ati wumva none wumva utari kurakekeranya ati rumva ntibavuze ko ari Zipora canke ngo bakubwira abo bandi bantu ngo baragenda rero baraza barashika mu nkambi hanyuma wa mugore yari umuhabara wiwe aganira na wa mugore wundi ngo burya rero ngo bapanze neza ko Zipora ari kumuteza urushinge rw'amazi agapfa kavaho basi umudamu mwache uwo mudamu wundi arakanyongororera umwe yaragwajije umukobwa wiwe nawe nyene yari umuhabara w'umugabo wanje
yari yamubwiye yari ariko uwo mudamu Imana imumpezagirira babibwirana na wa wundi hanyuma uwo wunda rero mukebanje baramugemurira bamwe mabukwe ntiyanyitaho ibitaho uwo mukebanje n'abandi bantu banyibiwe mbese abantu bazinanye n'abantu bari mu migambwe yabo bakamugemurira ibintu byo kujya byiza kandi yajya bike yajya nabi yarafise n'indi ku Mana ahubwo Imana burya n'igitangaza nubwo baramuhereza rero uwo mugore rero akambwira ngo sha akamba ibyo kujya byiwe uwo mugore wundi baba bamugemuriye ati sha tizurajya urigwaza nk'abakobwa umenye ko atancuti ufise ngaha ati ntubone nyene mukebawe muramukazi wa kitakitanye ko muko agakitakita n'abandi bandi ati wewe rero zuraraba ugerageze ufungure hanyuma niho rero nyuma yambwira ngo kandi ngurabe neza ngo burya ngo niwara ngo burya ngo bapangiye kukwica ngo bashobora kuza guteza urushinge rw'amazi kubera hari umuganga nyene yakora kwa muganga nyene bavyumva kimwe njewe numva ngo bazohava banteza urushinge rw'amazi uwo umuntu arabinyongore ndavuga ntegoshe kuko n'umugabo ahaje yararaba umugore wiwe nyene ukabona ko ari we yitetaye mugabo akaza no ku gitanda cyanje akambimbaza ngo bitesha ngo wumva umeze gute indaho nyene nibisanzwe hanyuma jewe uwo muntu mama baze kubimbwira ca ndasinya ko baje kuntera urushinge ntemera kiretse bazoze barampa basi binini baze bapfume banyicira mu binini hanyuma bukeye abatanzania baza gusuzuma cana vuga yuko je nakize bavuga igiswahili umurundi akavuga bakinterpreta ndavuga ati je ni muntekerera imiti ntahe baca barantekerera imiti mugabo nari nafashe mwene wabo n'umugabo nyene ariwe nawe yari mu byaranje nicaye ahantu uwo munsi nyene nasabye ibinini ngo ntahe hanyuma nibwo nasohotse niyicariye hanze uwo mubyaranje araza aranganiriza arambaza tese wumva umeze gute biki n'ibiki ndamubwira nishana kawe kubona munyanka mukanya nkakugeza ngaha ati burya mwebwe Imana izobabaza byinshi kwera ati gushika nawe mugome muhohotera ubuzima bwanje ngo ndiko ndaroga mugenzi wanje je ndamuroga ndamushaka kwiga kubera nyene nicyo gihe umugabo bari bavuye ku mupfumu ariko ariyumvira ati none zipora niwe koko yabage ati none zipora wewe kwagwaye nkaba mbona nawe amerewe nabi wewe ari kararugwa nande umugabo rero akavyibaza uko nibwo rero uwo muramwanje kandi ari nawe ne yari mubyara wanje yambwira twaganira ndamubwira nti je namenye ko mushaka kunyicisha ati nasabye bantekerera imiti ntahe ati burya ibyo ikibi mugomba naho nopfa mfuye nzize mwebwe ati nukuri ati nimbere y'Imana sinzi ngene muzobikira basi nibwo rero nageze aho ndazinga ibintu byanje nyene ndindiriye gutaha hanyuma rero mukeba wanje urumva yarafise rwarugwana gwiza ariko nagwo rumeze nk'urugwaye gwakura cyane nuko umwana karira rero mukebanje agakwega abantu akandika ibintu akabereka ko akeneye kwandika bakamuhiga jewe nkabona ibintu ariko arashaka nicaye ndindiriye ko banzanira imiti nkabona ibintu ariko arashaka hanyuma ndatora ikaramu ndamuha ikaramu n'agapapuro mbona aranditse yanditse n'agapapuro aravuga ngo uwo mwana ngo nimumutahane ngo mumuronderere ngo murondere ngo umuti witwa kunuku ngo muwuteke ngo hanyuma ngo abari wo mumwina ngo nibamara kumwina ngo kandi ntaze kurara muri Budende muze kumuzana aze kurara ngaha kwa muganga hondi akabahereje nyabandi bikabananira gusoma
bakabiraba bikabayobera gusoma. Je ndababwira nti ni mu mpako gapapuro barakama ndagasoma akazaragira ngo agirisha umutwe yemera ko ibyo ndiko ndavuga ari byo. Cyane babwira nti burya rero hakenewe ibi nibi baravuga okay agaca yandika nabo bakandika bakambwira nkandika nkabimwereka ati okay baraza kubikora ukuntu agaca agirisha umutwe nyene n'isinye canke akandika tego basi. Kandi n'ikindi aho ku bitaro narindi kweri mukeba wanje yarabona umwana wanje wa mwana wanje ari kararira akagerageza akankwega ukuboko akazana ukuboko ku gitanda byari byegeranye akankwega akanyereka iteremusi yabamushiriyemo icyayi ngo nifate icyayi suke nk'umwana wanje kandi akanyereka no ku mabenyi ngo nintore amabenyi nintore ibenyi akanyereka ko nomanyura hanyuma mpe umwana agaca atunga urutoke wa mwana wanje. Nukuri Mana mukebanje twaragiraniye nabi ariko twarasabanye imbabazi. Nukuri Imana izozira nibuka ko ibyo onyi byabayeho akamera icyayi mwana kandi nyene nari namutwaye umugabo ikeba niribi igihe cyose nuko. Hanyuma jewe rero ndafata baranzanira imiti banzaniye imiti ariko banzaniye imiti candafata ndatamu wamura mwanje mwene wabo n'umugabo ari nawe kandi ari mu byaranje arambwira ko amfasha akantahanira utuntu narifise kwa muganga. Nyuma mugabo yaganiriye n'umugabo aramubwira ati sha tiburiya Zipora yatasha atarakira kubera ko bamubwiye ari uwamubwiye ko ugomba kumuteza urushinge rw'amazi ngo apfe. Ati kandi yaramenye ko mwagiye no mu bapfumu. Ati rero kabisa arababaye kweri avuga noneho umugabo biramubabaza aravuga ati koko Mana umuntu yoba yamubwiye ibyo bintu ku buryo yamuhabuye bigatuma ataha ndakize ninde kuko bari babimbwiye. Hanyuma nyene nje nditahira ngenda muri Burende mugabo baba ninandikiye kaga papuro mukebanje yazarambwira ati nandike umuti yari yavuze bo nabo bari bazi bavuga ngo ntawe tuzi ngo ntituzi yo tubukura. Je ndababwira nti aho uwo muti uri je ndahazi ati je ndazi aho byamba bimera ndazi neza noja anana twojana nkabibereka mukabisoroma mukaza kumugirira neza umwana wiwe. Nubwo rero hanyuma twaragiye nyene muri Burende natashe abantu nyene ndagenda ndabereka uwo muti n'umuti bakunda kwina abana nta n'impamvu wari umuti nyimba ngo bitakazi banyo niko nahora numva bavyita n'imiti bakunda kwina abana ndayibereka rero n'iyindi miti ukuntu basi. Mugabo bana b'Imana umwana wiwe bari baramuroze kandi koko na nyina wiwe bari baramuroze. Hanyuma mukebanje yaragumye mu bitaro jewe naramaze gutora mitende kwanza nari naranabaye nyene ndi mwenye giti mu nkambi nzwi no kuri hasere jewe ndagura ifana ndagura n'amabenyi ndagenda kuraba mukebanje ku bitaro naragenda kumuraba kandi ifana namushiriye nkugurura nkamunywesha akamwa mu byukuri atavuga yamaze imisi mu bitaro atavuga nyene gusimana n'igitangaza yaje kugeraho aratangura aravuga mugabo nyene byaciye kure afise n'inda y'amezi nk'atandatu inda yari ikuze cyane aremerewe. Hanyuma rero yandurutse yarageze harataha atashe. Hanyuma wa mwana wiwe yakuye mu nkambi umwana wiwe arapfa wa mwana w'umukobwa arapfa baragenda baramuzika abana b'Imana bamuzitsa abantu babagenzi ba mukebanje bakanyanka ngo ikeba niribi ngo nije nishe umwana wa mukebanje nkababara nkarira nkatumura
jewe nkagerageza kwisigura mugabo abantu bambara ngo iki ubona ngo ubugome bwacyo ngujya niwe yarayahekuye mukebawe nkaja mu nzu nkaririra Imana nkavuga ntari koko mana ibi bibazo je nahuye navyo koko nibinyabaki twahura na mukebanje nyene abara bimwinjizemo canke nawe byaramujemo ko noba koko ari je noba namurogeye umwana ariko ibyo byose nakomeje kubyihanganira mba ngaho ariko haje kugera igihe mu by'ukuri umurozi yaroze uwo mwana arafatwa n'ingene byose byagenze ubwo rero nzoca ndababandaniriza ukuntu uwo murozi yakubiswe n'ukuntu yavuze ingene bari uwo mwana n'inkono yamutetsemwo Imana yo mwijuru dutabare cyane mwarahezagiwe n'Imana.